murakoze kumpa ijambo. Jewe nitwa Vincent Ngendambizi, ndi umwavoka. Hariho abatari bake ngaha baranzi, harimo ababanyi, harimo n'abagenzi. Jewe ndi umututsi kandi wo mu ntara ya Bururi. Igihe ca 72 nari mfise imyaka mikeya, nari mfise imyaka 10, niga mu mwaka wa 4. Rero le moderateur antunge kubona hakurikije consigne yari yaduhaye ko hoza kuvuga abari bafise imyaka 20 gusa. Mu ntunge na jewe ndafise dukeya tujanye n'umwana nyene nshobora kuvuga. Icambere na mbere nuko ihonyabwoko ry'abahutu mu 72 ryabaye koko. Umuntu yoriharira n'uwarikoze canke umunywanyi wiwe, nta kindi gishoboka. Jewe ndemera yuko ryabaye kuko riragaragara. Witana abahutu bose uzi ubona hafi ukabica ukabanyaga ivyabo, nta rindi zina ryoshoboka. Niho nyabwoko. Ico ni cambere. Noneho ni analyse sina témoignage, eka ntambuke nje kuri témoignage. Nababwiye yuko niga mu wa 4 kw'ishure ry'ahantu hitwa ku Bisoro, aho ni mu ntara ya Mwaro, ariko ni hariri hakurya y'iwacu. Turafatanye tuba ku mutumba wo muri Bururi, ahantu hitwa mu Vyuya muri commune Mugamba. Niho nyabwoko ryarabaye kuko narabonye umunsi umwe dutashe tuvuye kw'ishuri, twasanze bariko barasambura abantu bakuze, bariko basambura urugo rw'umuntu w'umuhutu, kandi impande yiwe hariho ubw'umututsi ntibarukozeko. Umuhutu ahantu hitwa kwa Ntirujeruye, se wa Ntavumba, komanda Ntavumba hari wamuvuze, turabana, twasanze bariko barasambura urwo rugo. Bagasenya inkwi bakazitekera, bakikorera imiganda n'inzu bakabomora, bagakura kw'inkwi n'ivyo kurya vyari kuziko canke vyari mu nkono bakabifungura. Ivyo narabibonye, byarakamara amazi. Ico nakibonye. Hariho n'ubundi munyeshure yitwa Venance ruri hafi w'ahantu hitwa Ikamanda hakurya y'iwacu. Uwo yiga mu wa 6 primaire. Twaratahana iminsi yose, yari umuhungu akomeye cane, très robuste. Umuhutu yiga mu wa 6. Niwe yahora dutabara imbwa zakunda kuza kuturya tuvuye kw'ishuri. Akazitekera akazihwikira n'ikoti, maso akazikuta ingumu n'amakofi zikiruka. Uwo Venance rero uri hafi, ngo bamukuye muhira, sinabona aho bamukura muhira, bamujana sinzi iyo bamujanye, ntiyasubiye kuboneka. Kandi abanyeshuri benshi twarababaye kuko niwe yahora dutabara izo mbwa zasigaye ziraturya. Wamengo zitegera abanyeshuri babivire kw'ishuri imisi yose, canke ziturekurrirako. Nico ca kabiri. Iyindi témoignage igira 3 niyo umuntu yitwa Keregero, umubanyi wacu. Hagati y'urugo rwiwe n'urugo rwacu haca urugo rumwe. Uwo muntu Keregero ngo bamuhamvye abona ahantu mu gitara c'ibiti harimo n'imyonga n'amabuye n'ibiki, ngo bamuhamvye abona. Sinabona, ariko naravyumvise aho muri entourage y'iwacu. N'ubu kumbure commission vérité et réconciliation genda guhigaho, kumbure yo mutora. Ikindi novuga nuko nko muri twebwe abatutsi, eka n'ukuri nta waje ugwara ico gihe. Bisigura yuko ari genocide. Urumva ko harobogwa abahutu. Nta kindi kintu jewe nabonye ico gihe. Ikindi nagiye nza ndumva ni nk'imvyino abantu baja baravuga, narumvisemwo
yuko hari igitero bavuga ngo Micomero ganza mu Burundi, hari mu igitero bakavuga umugabo wa Mugamba warakoreye umugambwe. Kubera iki abahutu bicishwa imigano? Sinabonye babica, ariko niko vyari bimeze, birazwi, navyumvise. Ivyo nivyo noshobora kuvuga, ibindi vyoshobora kuba nk'amanalize. Murakoze banyakuba. Murakoze, ndaje kuri forum muri analize.